Mwaramutse neza canke mwiriwe, biterwa n'akanya uriko urarabiraho ino video. Nagomba nerekane gato ku bantu bafise ikibazo kivuga ngo retrait. Uno musi turiko turakoresha ico bita portefeuille de crédit, abandi bama bavuga ngo ni ama Livegood, ariko hariho uburyo bwiza bundi ushobora gucisha amafaranga yacu muri bitcoin. Ivyo navyo tuzobigarukako hanyuma, tugaruke kuri e-wallet, tugaruke no kuri Gute turabe uko bishobora kugenda. Ni gute rero ngaha ukeneye gushikira kuno page ngo wikonekite uca kuri no site www.livegood.com. Murabibona link nayo ya parrainage abariyi, umuntu wese yinjiye ngaho arayifise. Reka rero nikonekite tubirabe uko bimeze. Kuba bigora kwikonekita ni ngaha niho tuca, uconda hano hanyuma baca baguha ibi mugacuca hano katurabe. Murabona yuko canshikira ahantu bansaba username hamwe na mot de passe. Murabona aha ndahejeje kwikonekita, murabibona co nkora nshonda ngaha hanyuma nkaca nzaha muri nege canke my earnings ugakoresha icongereza, ndahashonda gutya hanyuma murabibona naravyerekanye ibi abatari bake kano kantu ntibagafise portefeuille de crédit, muraba video ivyerekana. Hariho rero abantu bavuga ati none norotira gute amafaranga uno musi dufise ayo bita ama Livegood canke dufise portefeuille de crédit. Iyi amahera ushobora kuyarungikira inshuti yawe ukoresheje username canke ID yiwe. Amafaranga ushobora kuyarihirako umuntu membership ukaguha amafaranga. Amahera urashobora kuyarungikira umuntu, ni zero transaction fee, nta frais de transaction bakata. Akarorero ndabereka nk'ubu ngomba ndungikire amahera umuntu, wewe uyafise ngaha uyafise aha we uyafise ngaha ukaba utaragira aka ni kuvuga ivyo naravyerekanye. Ucuraba video hano nyene ibivuga, ucuraba ico ukwiye gukora. Reka rero tuje ku bantu bayafisemo ngaha